Siren Vibes TV. Septantin. 오, 춘향 미치. Mano, a única coisa que Hello, ndabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse abakunzi ba Siren Vibes mwaba mukurikirana ibiganiro vyacu nkuko mubibona turi mu kibanza ciza cane bahita kuri World Beach ni plage nshasha iri ku kiyaga ca Tanganyika mu Kajaga kote Kajaga iri just haruguru ya Jenny's Beach nukuri ni kibanza ciza cyane giteye igomwe kandi murabibona namwe ngo murabibona hari amajeski ajya tuba tubona amafilme ni kibanza kimaze igihe gito nk'indwi canke indwi n'iminsi cuguruye kubera ubwiza bwaho hari igihe abantu bagira ubwubatsi hano hantu hashobora kuba hazimvye mbega ikiyeri kigura ngahe mbega ifani igura ngahe canke amabok n'ibindi bigura ngahe jewe ntavyo nzi ariko niba ndi ngaha nibaza ko hariho abantu babijejwe bashobora kutubwira ukuntu bimeze reka none umwe niba canke umujera canke umuntu akora ngaha atubwire muri make hano hantu ukuntu hubatswe deja ibintu bihari canke ibintu vyaho ukuntu bigugwa kugira ngo uranka n'abantu benshi baza baraza kubatembera nukuri haratese kunzi ba Silent Vibe beach shasha bita World Beach ama iyi beach akabazanye ibintu bishasha tutamenyereye uyu twari kumwe ni umwe mu bahakorera akaba ari n'umumanaja w'ibimwari mwabonye amateksi turashobora kumuvugisha gatoya mukavyumviriza ni gute ndaramukije abantu bose ngaha gukotesha amajetski tuzikotesha kuri 10 minutes à 15,000 francs bon tukeneye abantu bashobora kuza barabe World Beach ukuntu imeze bamenye ibiri kuri World Beach vraiment muze muri benshi parce que turabakeneye cyane ngaha. Iyi beach yanyumaze imisi ngahe? Bon, ça fait à peu près une semaine et demie. Indwi mois n'inusu twatanguye ngaha awa et puis tukeneye abantu benshi soyez les bienvenus. Yego none woba wavyigihe ku gutwara amateksi? Bon, kuvyiga biragoye mugabo twabimenye ngaha nyene mu gihugu ciwacu kubera kuva kera ari amajetski ari amaclub ama plage yari ifise amajetski turashoboye kuzigendesha turashoboye kumenya kuzigendesha naho nyene baratwigishije uno musi turi ngaha kuri World Beach kugira ngo natwe twigisha abandi gutwara amajetski et puis tubafashe no kuzigendesha. Yego ubiravye ubona abantu babikunda genre abakiriya banyu bibona barabikunda iyo baje murabaronka benshi babasaba kuzigendera? Wewe aribo benshi basaba kuzigendesha et puis benshi nabo nyene batazi kuzigendesha turashobora kubafasha kumenya kuzigendesha kubera si ibintu bigoye nico gituma tuvuze ngo baze bari benshi kugira ngo tubafashe.
urakoze nkuko muvyumva rero karibu hari n'ibindi vyinshi cyane bafise muraza kwibona ibyo dushobora kubereka bakunzi bacu nkuko mubibona turacabandanya turacari hahandi nyene tubandanya tubereka ivyiza vyawo biri hama ubu tubereke tuvugane n'umu maître nageur sinzi ko mwawe ko afise piscine nziza kandi yagutse reka tuvugane tumaze tubazo duto ni sawa murakomeye turashima iyi piscine yanyu aha hari hambere ukoreye oya siho hambere narakoreye atante igihe kinini hagize kabiri donc abavyeyi barashaka kugira confiance bagashaka kuguha abana kenshi abavyeyi baratuzanira abana ngaha dimanche pastor dufise abakiriya b'abana batari bake n'ubu twizere ko bazoguma baza kubera ni heza cyane mbega igiciro cyo ngaho bakimeze nk'ahandi muri piscine tumenyereye igiciro cyo ngaha ni gito cyane igiciro cyo ngaha cha par jour ni 5000 kuburi abone ni 50000 urumva ko amahera atavuna 50000 ku kwezi bien sûr okay none bon ikindi kintu nk'iyo nk'umuntu agize nk'akantu agira nko mu mazi mwafise nk'umuntu ashobora guca niwe nyene uyigira nk'amasoin nk'umwana agize nk'akantu yoba mu mazi niwe nyene wogira amasoin ego me cyane turi ngaha ku bwabo nico tujejwe gukora tudakoza ku kazi nta mushahara twoza kurondera nga so nkuko muvyumva ni karibu murumva ko ibintu byose biri original muravyumva ko byose baba bavyiteguriye muravyumva yuko barondeye ubishoboye hama piscine nko mwayibonye vraiment iranezereye kuraba bon karibu ego nabindi turacari kuri World Beach ni kuri World Beach nk'ubu twaje kuvuga n'umu maître nageur ashaka kubangira yavuze ibintu akexagera maybe kubera ko ari akora nga reka tubaze umukiriya umuntu twasinze ari mu mazi reka tububaze batubwira ukuntu yasinze piscine imeze canke ibiciro ukuntu bimeze bite sawa witwa nde Tony Blair Tony Blair ni yakanga ujaga kuri World Beach c'est pour la première fois ego uri mazi ni batatagemeje muri piscine dozakora zibona kuzi koga umaze kuja mu piscine menshi nihe difference wabonye ya piscine zahandi ni ya piscine yonga il est clean premièrement deuxièmement nta n'imigundani hari kandi n'amavestiaire n'amadouche yasa neza vraiment hama kuri prix ntibazimvye ko kuvuze ko hari clinique ntameze bien oya prix vraiment nibisanzwe niko mayor vraiment ego donc nta exagération irimwo ku mafaranga oya vraiment oya merci beaucoup nibaza kuzogaruka ikindi gihe akawaito natari wanatari heza none turi kuri World Beach yes hani ni comptoir yabo nibaza ko abantu bafise ibibazo vy'ibinyobwa ukuntu bimeze ukuntu biribwa bigugwa nibaza ko abantu bose bafise ibibazo nk'ivyo so turi kumwe n'umuntu ashaka kwishura ibibazo vyose yani niwe ari muri team ya marketing ashaka kwishura ibibazo vyose mufise mu kanya gato iyo natamike gatuganira hama adusigurire ibintu byabo ukuntu bigugwa canke ukuba ko baracuruza muri iyi minsi Masana. I'm sorry. Nazi Kirundi. Yana naongea Kiswahili na Kiingereza tu. Jina lako? Naitwa Boniface. I'm representing marketing for World Beach and I want to take this opportunity to welcome the Bujumbura, the diaspora and the international community to World Beach. We're doing international cuisine and we also are doing local cuisine. We also have all the sort of drinks from wherever. Name it, we got it. Tumewaonyesha watu vitu vizuri ambavyo mnavyo lakini maybe kuna vitu ambavyo hatuvijui. What special do you have in this beach, this World Beach? Our specialty is basically, this is a relaxing place, it's a family place. We are putting up games for the kids, we have swimming pool, we have a proper cuisine, we have a sports bar and we're also doing water sports which is the jet ski at the moment. And the price of the drinks like soda, beers? The prices are relevantly similar to our neighboring beaches. We are not high, we are not low, we are in between. But I will be broadcasting a menu all over to the social media, to wherever, in regarding to our prices as soon as possible. Before you post the menu, can you tell us, please? Because kuna watu ambao kwa natazama wanataka kujua ma price. Like soda, I know Viva, I don't know this.
Bulk, like Royal, I don't know. Basically, the prices are not high. Royal is going for 4,000, Bok is 3,000, Soda is 2,000. It's pretty relevantly low. And food. Food ranges, we have bruschette, we have kuhe, we have mukeke, we have Italian style, we have American style. All those kind of cuisine are available, but it depends on what somebody likes. But I can assure you that the prices are relatively good. And kwa kufika hapa mambo yako vipi? Mnapata wateja au ngali kidogo kidogo? Right now, we appreciate the number of customers we're having and the kind of feedback we're having, and we are encouraging people to give us as much feedback as they can in regards to our service. And then we'll uptake and we'll be able to at least change as we go on, because we're also planning to do a public launch, which is a mass market launch, probably a family fun day, because it's a family place and it's also a business place. I came here and I heard something like opening ceremony. What is this? We have officially launched the place, but I thought you opened it officially. we have officially launched World Beach, but we're going to do a consumer-centric event whereby we want to attract all the families or the corporates or the people to come and enjoy and say, World Beach is the place to be. I understand why although you still work World Beach opening soon, I think, on the door. World Beach is on José do Vila, opposite Jenny's Beach. World Beach is at Chaussée du Vira, opposite of Jenny's Beach. Jenny's Beach is near there. Yeah. So goodbye. Okay, welcome all. Looking forward to seeing you around this weekend. Yeah.